eske beef afitane na Basad B beef yagenge na Fizo ni vyavuye kuri bose bamedushikime na Double J mugabo ntituzi exact tema si Double J si Pole ninde ari kindirimbo DJ Pole mu ntango ko twagiye kumamo izina rya Kiriko izina Kiriko ryaje muri no beef gute inyuma yo kubakorera ibintu bibi abantu ba ruguru turaba je muri kontra ariko Arvin niyo neza wo bushakira abaririmbye barundi Arvin urabe uwe nyina ari namura ngo abaririmbye barundi baranuka abaririmbye bundi baranuka inyuma yo kunuka rero ubu naho uje kubasubiza mwibarabara mugu uyu munsi ariko avuga ko atakinafise bwana na Double J ngo ni waruguru agatekaho kandi Kiriko ngo ni mayibobo ngo ni Kidoma okay urakoze cyane abizanye gute mu muziki urakoze cyane. Thank you so much for watching World Vision TV online. Ikaze na karibu kabisa kuri World Vision TV online. Pastor P Young D. This is my name. Pastor Nahima. Niyo mazina yiwanje. This is World Vision TV guys. You are welcome again. You are welcome. Making a chako amazi kubukora sabone. Hama tubashe kubona nawe mu bihe vyiza urabe neza ko afyonze ku gakengeri kanditse ko all cyangwa tout bivana na YouTube uri kurakoresha iri mu gifaransa ni tout iri mu congereza ni all hama ko gakengeri ubashe kugafyondako ariko kandi klika cyangwa ufyonde kuri j'aime wongera usige commentaire ingene uza kuba ubona kino kiganiro ndabashimiye rero cyane ndabaha ikaze na kare mwisasangura rindi guys muri Buja Flavor canke mu muziki wa plus 257 aho muca mwumva ko turi mu gihugu ciza cyane cyo Burundi. Okay, tugiye kuba tubana numwe mu busesanguzi musanzwe mumenyereye reka ndamwakire is the one and only Arvin Smith is the one and only Arvin Design. Yo Arvin Design, you are welcome. Urakoze cyane Pasteur kunyakira. Yeah. Mwijezi Arsenal naho Champions League yagenze nabi. Tuzogaruka mu mwaka utadukomeye. Arsenal man. Arvin Design. Ndakwakiriye mu muziki wacu wa 2 je urakoze kunyakira. Kunyakira nenda bikene kunyakira kabisa. Trop c'est trop. Kubera ki trop c'est trop? Bro, reka dusesangure bwira abantu inkuru tubafitiye tukadusesangure. Ni inkuru imwe yaho umuziki wa 2 canke umuziki wo ngaha mu Burundi ariko havugwa inkuru ni imwe ibindi byose twavyibagiye aho DJ Pole yagiye kuba yifatira bavuze ko bajya bahungu yabafashe mu gahanga ariko bajya bahungu nawe ati twe ntiho dufata mu ruhanga muri ubwo buryo. DJ Pole arayivuga neza hama ubuho hagiye kuba haboneka agatrailer gato cyangwa akavideo gato aho Beefes on the floor Double J Kiriko bari gutegura igikogwa usanga bari kwaragaruka ku majambo amwe bavuga ati oya ati agasuzuguro sako kabisa ntiwoshira muri ubwo buryo wamaze kubukibona ariko kandi ni live yari kibera kuri Instagram aho Nerinat yabigarutse ko cyane gwe bijya bintu byose ndazi kubizi abariko badukwikana barabizi nimba atabizagiye kuba bumva ubusesanguzi kubgawe bijya bintu wabibonye gute canke wo vyakirago icambere cyojo no kubwira nuko kuba uyu munsi ko tuvugize na DJ Pole sugara yuko rikora ibintu by'ibitangaza ngaha mu Burundi ariko yarabikoze kubikora ni kimwe mbe barazantu bamaze kuri ibintu byinshi basumbya DJ Pole byakoze ngene bangana tuvuga muziki ndundi naho tuvuga mu muziki canke no mu buzima busanzwe iyo ukoze neza kirazira ko ugenda ucukora ibindi bintu bizakuzinya neza yawe uyu munsi turi ngaha Polisi ibyo yarakoze ibintu byiza bimwe ariko uyu munsi turi ngaha kandi kubw'ibintu bibi ariko arakora umuziki w'u Burundi. Oya jende ku ruhande rwa Pole sawa uruhande rwa Pole jewe ugenda mwitwa ujya reinvestisa uburyo bwiwe hama abaririmbyi b'abarundi bakaronka opportunity yo kugaragara yaba mu ndirimbo zisohoka yaba mu biteramo ningene yorganiza ibintu vyiwe bice muri Crystal Event. Okay, aha mu Burundi nta bandi ndufise bategura ibiteramo bahari. Mu Burundi nivyo barimo ariko ku bantu bagaragaye guys mwe muri ko muraturaba imyaka iheze ataraza mu Burundi nta biteramo byaba ibiteramo byaraba ariko twibuke brand yari hejuru yari kubera ko uyu munsi nuko murashira hejuru ibintu yakoze ibiteramo turi ku biteramo two turavuga ku ndirimbo ya Double J na Chameleone
yakuwe ku rubuga rwande indirimbo uko bivugwa guvuga ngo indirimbo yari ya Double J na Chameleone ariko DJ Pole akavuga ko indirimbo ari yiwiwe ari projet yiwiwe yagiye kwashiramwo Double J. Ikintu kimeze ko ari projet ya Pole n'igiki Pole arabivuga neza ko ari we yazanye Chameleone. None kabivuga terekana kuma ekra yereka abantu ama message aranavo nisaga biriya kugeza no washizemo amafaranga nini DJ Pole washizemo amafaranga nini wara ayo mafaranga yashizemo ubona wewe Double J ko yagize ikiganiro kuri yakeza yuko ko yarishe ko barishe amafaranga producer DJ Pole akaba yarisha yandi ninda ari mukuri uyu munsi DJ Pole nimba avuga ko yarisha amafaranga Double J nawe akareha amafaranga uremeza ko DJ Pole ariwe yari yazanye Chameleone kumuzana ni kimwe no gukorana na Chameleone na Double J ni kindi Double J yahawe marche nande muri Crystal Event yari muri contrat ya Pole mu bisanzwe Pole azanye umustar habarimo muri contrat ko ateza gutanga collabo n'umurundi ariko ni contrat yaba yateguwe nande na DJ Pole voilà icyo rero ndagaruka gato ndakubwira kuba yarabara ni kwa guteza imbere umuziki ndurimbanye biciye kuri contrat DJ Pole ni ikintu cyiza ni ikintu cyo gushima eske muri iyo contrat bisigura yuko DJ Pole ama contrat yose ama evenement agiye arakora twarabonye yarazanye abaririmbye eske bifu afitene na Basad B bifu yagenge na Fizo ni vyavuye kuri bose bamedushikime na Double J barashira imbere ego nivyo yazanye Chameleone yamuhe opportunity yo kurimba na Double J mugabo nituzi exact tema si Double J si Pole ninde ari kindirimbo yazanye na Pole muri close ya contrat umuririmbyi wese aza kugataka ko Burundi haba harimo kateza gukorana n'umurundi ngo nga kandi uwo murundi ntaza avuye kure n'umuntu swat abari muri iyo concert babanye neza na Pole kuko Pole gushika ubu ntiyari bwashinge management kuko yaravuze ati kwa manager ngaha mu Burundi ngo biragoye sasa ariko kandi harabaririmbye bafashwa na Crystal Event ivyo turavyemera gushika ubu ni bande ya contrat ya Christian Biarafisi ndo abasitari bikorwa ngo afasha mu Burundi dusubire inyuma gato Double J muri Birman Boy Double J ntiyafashijwe na Double J ntiyafashijwe Double J yamufashije ntiyafashijwe Double J yatanze ibyiwe muri projet gutanga yaramurishe araja kuririmba ntiyaririmbye none ubundi iyo collabo niri kiratuma mvuga ko DJ Pole gihangange MB data bakorana bariko barakorana uribuka neza muri projet yiwe ko vyari ngombwa kushiramwo sinyacha ya DJ Pole Pole yatuma jamo muri video muri video ari karadija byabintu nawe numu artist se wenyene kuvuga MB data turazi ko Basad B bose bafite ikibazo na Pole Fizo afite ikibazo na Pole inyuma yo gutoka baririmbye ngo baranuka urafise system yinde ko imukoranye projet bihera nabi ko yavuze ko ngo umuziki ngo ntakina ukuramo iyo ndirimbo ashyize kuri cyane washakiki yarabivuze neza nka projet kubera yarayiwiwe yateze katanyunga bishankamwo izo views yashaka bamuhembe amafaranga yakoze oya Arvin Design agateka aho kamye wewe ngubo umpaye diru unshize muri diru swat hari kontra runaka hari hakabaho kontra oral hakaba na kontra verbal hajya hari ibyo bagane ndisure certe kugira Double J aje mu ijyandirimbo uremeza neza ko ataco baganira ahubwo ni bya bindi sivyo MC Ami Privates umuziki ndundi harimwe ibintu yo mukoranye nta cyanditse kihaba hajya nimba ataco banditse DJ Pole yo bari kararenganya twinjire ku ndirimbo kwanza sivyo indirimbo bavuye kuri YouTube for the first time ya indirimbo Double J na Chameleone inyuma yo kuva kuri YouTube iyo ndirimbo haragiye amajambo hanze kurande rwa Pole n'uruhande rwa Double J Pole we yavuga ko projet ari yiwiwe kandi yasohotse batamumenyesheje sawa ibyo ni byateye akajagari none ndakubaze DJ Pole mu ntango ko twagiye kumamo izina rya Kiriko izina Kiriko ryaje muri no beef good boy nta kintu nakemigeze avuga ariko gushika no mwanya Pole izina rya Kiriko yavuze ngo umwana wo mwibarabara ngo ni Kidoma mukingo bajyanye ndiko nashaka kumvisha ikintu kimwe rero tugiye ku ibintu byo ndirimbo Pole yikuye ku rubuga inyuma yo kuva ku rubuga yaravuze amajambo menshi ndetse anavuga yuko umuziki atanyungu uri kuramuzanira no nta kintu ukeneyemwo
naci ndakwaza kubera kino ni yakinye kubishya kuri nyimbi projet yari ya Pole akaba yemereye collabo Double J ko gita atamaye ubwo burenganzira bumutuma ati indirimbo nje kuri channel yawe hama jewe ngo nakwemereye support nayikoze collabo iguhaye bihere Mugo uyu munsi ariko aravuga yuko uyu munsi ariko aravuga yuko ngo umuziki w'u Burundi nta nyunga ukeneyemo mugabo ariko arenze induru ku marezo sosio ngo ko baramutuka guys aragenda avuga ko ngo aba artiste b'u Burundi ngo badashima ni ntashima guys Bepole amevene mamaze kora ngaha mu Burundi yo kwishimiza abantu ko ari wagize umuziki w'u Burundi nayaye reka ndakubwire DJ Pole ku bantu bariko baraturaba yarengiza karimba kuri kiriko aha mu Burundi Pole ataraza mu muziki w'u Burundi nta bitaramo byaba sawa urakoze cyane reka ngerageze numvisha abantu reka basimpeze ha mucu nk'ishuri Pole nibyo Double J ashaka mu makosa mugabo Pole yari kurenge ego numu manager afise inoti ziwiwe mugero atabakeneye amafaranga adakeneye induru kweka taritse ndirimo ayibahe mugu uyu munsi ariko avuga ko atakinafise bwana na Double J ngo ni waruguru agatekaho kandi kiriko ngo ni mayibobo ngo ni kidoma okay urakoze cyane abizanye gute mu muziki urakoze cyane ngerageje kukwishura ikintu kimwe cyo womenya nuko nk'umu investisseur wese umu investisseur yarungitse yashizemo akanoti mu bintu by'iwiwe nta kabuza yugiye guhomba urumva ishavu ibyo yashatse kuvuga hajya yari kagaragaza agashavu ariko kandi DJ Pole yarengereye gute ijya saga kuyinjizamwo kiriku ntivyari bikenewe nibikenewe na gato ikindi naco eka kuzayikoza ngo simbizi ibintu yakoze kiganiro ngo yakoze ndacakwishura mikro agenda bivugiye nyene bisigura oya yarayavuze kata nta kiganiro na kimwe azosura kubera kwazi ko yavuze ibintu bitandukanye ndacakubwira iyo rero mufitanye bifu n'umuntu ntaco kuvuga nabi nibisanzwe ariko DJ Pole warengeje je ndi ku ruhande rwa nk'umu investisseur wese nivyo ushobora gushavura ariko gujushira muri saga yiwawe izina kiriku warengeje ucaongera kuravuga ngo ari umwana wo mwibarabara kwa twirengageze n'ibintu by'imiziki ucushiramwe n'umuryango yiwawe twirengageze ibintu by'imiziki iyo turi mu muziki hari ibintu tugenda turagira mugabo kuri projet yiwe na Double J yari mukuri 100% hari hagiyemwe amategeko yaca bikora neza bivuga ngo bafisa abavuga ngo basaba yarengere abavoka twese nta mavoka w'umuntu ufisa amafaranga hamasigure nta mavoka w'umuntu asigure abantu baruguru kataje mbafise ngaha mu Burundi cyahohotera imayibobo kuzifata nabi ukazi man mu gukora kino kiganiro wumve ko hari uruhande rwo kumva nurundi sinzi ko harabye live ya Nerinati yashoboye kubivuga byinshi je sinje kuvugira ngo Nerinati nawe nari ku ruhande rumwe ariko kandi kubera iki ndegana Nerinati yarengeye he ibintu yavuze DJ Pole atari umurundi none urabyemeza ko ari umurundi ibyo ntabyo nzi je sinene ko nabyinjira mwa umurundi atari umurundi mugabo ntibisigura ko urazi ko DJ Pole n'umurundi kuko tutitaye ku muziki amajambo yavuze ego sevre nko bivuze Pole wanashimira urubanza ikurutsinda yari kurutsinda ariko kubona yashizemwe ajamajambo aho bigeze kubona yashizemwe ajamajambo nabijya yo bihanirwa n'umuziki ikindi naco Double J na DJ Pole byarasa ko bahuza urazi kiyisaga imaze igihe ibintu byo kudahuza imaze igihe DJ Pole nanjye cangaruka eske ijya ndirimbo wowe wari uyiteze kwiki cyahe nk'umu investisseur wese ijya ndirimbo wari kumva amahoro kijya projet ahubwo rero ubu ni habuze amahoro yapfuye Pole giteneje ku bantu benshi uti gute Pole ari namu yavuze ko ngo niwe muririmbyi wa mbere niwe muntu ateguye ibitamo bwa aha mu Burundi yatanguye guha stage abaririmbyi muri ville ngo ajya amashongo mwakora ngo muri zagera ngo kumutwenze bivuze ko buryo bari rero ariko aratuzugura shows hariya muri Nord ariko aratuzugura aba boss aburyo bubari ngo zijya guteranya ababosi ariko Pole tuvyemeranye ndikomvuga ibintu yavuze yarakoze amateka mu muziki yavuze ngo stage zo muri none stage yo muri Nord niyo muri ville ariko DJ Pole warengereye ku majambo wavuze nabonye na Alvin Smith yabigiyemo breaking news DJ Pole warengeje oya basi okay DJ Pole ntacho dufa nta nico tufa tunapfuye ko ntumbaze ntabyo mvuze mugabo nyumviriza gato akazi kose atanga guys mugende muri commentaire mudusigurire kuntu Pole Fizo Sadbi Dramati
hagiyemo MB Data hagiyemo Double J hagiyemo na Kiriku mumbwire ko abantu bose bokonka guhuza n'umuntu umwe bigenze gute kandi bose bagafata kintu kimwe guys mwe muri ko bagafata kintu kimwe reka mvuga kino kintu Sad beme guposta kuri YouTube niri muri draft man yemeye kuja kuyiriya kubera yemwime MB Data we ntushaka kubivuga nibirebire ariko uyu munsi rero agiye kuri Bireman Boy inyuma yo kubakorera ibintu bibi ababwiye abantu ba ruguru turaba kira bless ariko nkibaza abantu bakorana na DJ Pole bumvikana iki kubwira umuntu Imana yaheza ikamukura mwibarabara ikamuhindura ubuzima ucuza kumwibutsa vya bintu kahise bro iyi si turimo kantu kameze nkuko bashaka kubona umunsi uri Pole ngabe je ukazinduka uri nawe uri mwibarabara uri hahandi kiri ko yaramba rero ico kintu cyonye ikindi naco apana kuvuga ibi bintu ntitubishiremo gwango cyane sindaheza kuvuga man ikindi naco apana kujuza kurengera ku muntu ngo twanga ari umuntu wa ruguru ujuza kumure umufate nabi umukinyize man ariko ararondera mbe Pole ivya kwa ntaba ariko ararondera ugira ngo ntabakendeye yacivugiye neza yacivugiye neza ngo kwinjiza kuya ngo bivuga ngo mwazijya boîte ziwiwe zijya boîte nene yababwiye ko ari ko tungana nk'uko yavuze neza ko mu muzika atamafaranga azeyemo nyimba ta muzika akeneyemwo ayo makontra ariko araha abaririmbyi ugira ngo ntacyabakurako nk'umuntu aba yifuza iterambere ry'umuntu shobora kugushiramwo amafaranga kugira uduge ibyo rero abendi yavuze ngo abaririmbyi ngo nta muririmbyi w'umuntu ngo azosabwe igiteramo aragomba reke none atabahaye igiteramo atabahaye amastage abo mu Kamenge bazoba nkuko yabivuze ko mama umutwenzi no muri gara mama mu kinama kuri tere bazogende baririmba ariko ndi kwibaza ivyo DJ Pole yaburana ikintu DJ Pole yavuga byari ivyo ariko ijya nyifato ajya amajambo kuzana abametre umenga abametre arenze gute man arenze gute yuri kuravuga yavuze none Pole we yavuze ibintu yavuze yabivuganye urupfasoni erega Ninati yarashavuye man yatiza gushavura ugera umuntu ari uvuze ikintu kitameze ibintu byose biba kure zose abarundi turabibona ni direct undi iyo uri kurakora business harabamwe n'urupfasoni hakaba n'ingene ibintu teza kubitwara mwe muri ko muratura mudusigira muri commentaire ibi bintu DJ Pole mubona gute je kubganje ndi ku ruhande rwa Pole ugikorwa bakoranya na Double J hamwe na Chameleon ariko kandi ku majambo yarengeje ko mu kuvuga kuri party ya Double J ngava ruguru kuri Kiriku ngo numwana wo mwibarabara ngo kwa hajya jewe ntituri kumwe ariko kandi ndagaruka mvuga ati eske umuziki wo Burundi uri kufatira ihe shusho umuziki wo Burundi kufatira shusho mu gihe tugifise ba Pole nyene mu gihe wumva ko ukore neza umuntu kugira neza yishikeko oya kugira neza nyamba ariyo club wamusabiye kugira yishike ko arinde gucumukura yere gutuma aja kwirondera akamuri bakahezanya byose bidashiye muri kontra ariko Arvin niyo neza wo bushakira abaririmbye barundi Arvin urabe uwe nyine ari namuranga abaririmbye barundi baranuka abaririmbye barundi baranuka inyuma yo kunuka rero ubu nawe uje kubasubiza mwibarabara oje nta kintu ndamukora ku mugabo jina ibintu umuziki ndundi kurabona gute umuziki Burundi warogeza ahantu ryoshe dufise ba Fernando bakwita Desomena akakwije 2 million 1 million bamera ni boy bagakwita ama hit song abarinzi bagakora ibiteramo umuziki w'Uburundi ubu two tumviza imiziki w'Uburundi ngahe Bujumbura man umuziki w'Uburundi ugeze ahantu baje gukora ama collabo hanze bakadurama tubonye yirirwa hanze ubu nubu tuvugana Europe none tuciye tukuma muri bya bintu ntakujye baradutwenga ati none abantu bari mu biki akajambo kamwe novuga ku muziki ndundi irifo ko tubona ivyo turimo nivyo umuziki ubukeneye aba investisseurs bashiramwe amafaranga ubukeneye ama connection ubukeneye ama contact ariko ayo ma contact tuyahabwa nabandi eske abo bayaduhaye batugejeje kuri ama contact collabo vyibuze zikaba eske turazigarda kuko byaba vyiza iyi collabo ya DJ Pole Double J na Chameleon aho bumvikana igikorwa kikagera kure turabizi neza ba Medi bamakoze amakolabo ikindi kintu tuko turasaba basi reka dusabe umuntu akoze iyo ndirimbo basi aje akore emission avuga ati umuntu yandishe kuko bose umwabwa ati nararishe yaba Double J avuga ngo yararishe yaba Kiriku yaba DJ Pole nyamba shaka ku bintu bihera naza nama previa yemeza ko indirimbo byose ari byo oya ni bya bindi bakora batandika na rero guys mwe muri ko muraturaba mwebwe muja mwa bino bintu by'ama contract ibi bintu byo kuganira ibintu ku munwa
ntimutwereke amakontra navyone byari numvise avuga Mubidukuremo. ngo X-Factor ngo aramwandikiye ngo barabonana ngo aramusigurira ngo ingene ngo byagenze ngo indirimbo ngo ahingo ba Double J none yari kwimuha gute batamurishe kwanza ni gute wotanga indirimbo uzi ko atari gwawe ne DJ Pole we yamugeze ko gute ni bya bindi nyene nashaka kubaza Pole nagenda nyamba yerekana ama message agira iki ati jewe ngibi byose na Chameleone na twaraje kuvugana kwanza twabonye na video ari mu Bugande Double J bakuna Chameleone ambwa ati muzereka abo bana bareki twarabibonye nimba iyo nyungo adashaka mu muziki katabareka iyo ndirimbo atacha ironderamo ariko nimba rero DJ Pole mwijambo rimwe nimba shaka ko bidadanurwa n'abametre nkuko yabivuze abavoka ubuho bice biba bibikurusha ibintu yagiye kuvuga bumwe babibikurusha reka tubirabe ariko kandi abahungu bacu nabonye nabone barabakure bamaze kuba bafata rutemikirere hari kintu nibagiye na Chameleone hari kintu nibagiye yavuze ngo avuke ngo arasamye kubera ngo Double J ngo nakiriko na B-Face ngo bagora ngo indirimbo burya B-Face indirimbo afite zo kudisinga abantu uwo mwitwarira yoruha abakora bama bakoze kubera kagira ubwoba none abakora ni bakore abantu muri ko muri ko nta n'ikibanza na gito niyo beef gifise mugaba amenye yuko ikintu cya mbere kuzana kiriko muri iyo beef ukajuga umuntu amucinyiza ukamutuka wambwiye ngo ntandera agira mureke nyamba atayagira ntigeze nakubwira nabi ariko DJ Pole nk'impanuro urabe urondere mu porte parole ibyo nibiki byo nkuko ufise abavoka mugani wawe urondere mu porte parole apana kubakangisha ngo ufise abana bakuze ngo babasumba bakura bareka kubabera karorero wewe umwana wiwe Double J umwana wiwe ni umwana wa ruguru ntacyo turazi kahise ka Kiriku urazi abantu benshi yarabaye mwibarabara yaravuye mwibarabara afise umuryango abarizwamwe afise batoyi biwe urazi abantu Kiriku afashije abo bose ugasanga nta teka biguri kuravuga ry'amajambo nubwo wabura umurundi ushobora kurengera nagende yandike akore video asabe kigongwe hanyuma twese hama projet yireke projet no gupfa yarapfuye yaramaze gupfa ubu ndaza Double J ntagikeneye ari ntuze nawe ntabikeneye nyambe indirimbo ifutwe mugabo ibi bintu rero ntibigere kure mu bihe mureke kwambika ibara umuziki wacu Alvin ndagushimire cyane Alvin je sinashaka ko duheza mugabo ariko kandi ariko ntacu reka duheze nanjye ndagaruka DJ Pole imvugo yiwa nivyo uruhombo mbere nkuko wabivuze Pole ari no gutsindira urubanza yararufise turavye niko byagiye biragenda mu mategeko turavye ingene wazanyo Chameleone kanyuma niko kabi ako kanyuma niko kabi mugane wawe kandi yo menya burya ni iza munyu kanyuma niko kabi birashobora kuba bibikuriwe bishobora kuba ariko daza adukurikirana ivangura nafate video asabe iri ni ivangura irega yiyemeze indirimba yireke dukeneye amasho dukeneye gufashwa dukeneye kuboko kwabo nawe urabakeneye bajya abastar muri ivyo byose hama twubaka umuziki ndundi Alvin ndagushimire cyane ndagushimiye cyane katurindire mugabo byinshi nabwira abantu baje muri commentaire basi please andika icyumviro cyawe tuzeje tubigarukeko Imana iguhezagira Alvin nawe guhezagire cyane ishimiro cyane mwe mwariko muradukurikirana nkizera neza ko aho tugejeje muhumvise ariko kandi namwe nimutange ivyumviro byanyu muri commentaire DJ Pole kubganje ari mukuri ariko imvugo yiwiwe yagiye kuba isonga ibintu guco haduka n'indi saga bigiye kuvamwo n'igikogwa catanguye kuba gikogwa cyo kigeze kuri 80% kigiye kuba gisohoka ariko kandi avuga amajambo atari meza ataryoheye ugutwi aba yabwira nabone yaba Double J yaba Kiriku bikaba byababaje bakaba byafashe iyindi ntera DJ Pole mwabonye ko yamaze kuba arangiza ama contract yiwe yarafitanye n'umuririmbyi yarafite muri Crystal Event ntovuga ko ari management muri Crystal Event yamaze kuba arangiza contract yiwe arenza kamajambo avuga ati umuziki w'u Burundi ntarimwo ko ataburyohe atarimo kamenga nibindi bintu yagize ubona ko yakreye na beef ya amabwate yiwe canke boîte ziwe hamwe n'amabwate yo muri Nord ariko ivyo byose kwabivuga ati nk'abamenyesha makuru canke nk'abarundi dufise akazi ko kubanywanisha dufise akazi ko giterambere tukagera kure behind camera yari Live Garde umwe adufasha amajwi n'amasanamu kugira abashikire neza Imana ibaheza genda bashimiye cyane ku mazina yiwanje ni Pastor Nahima this is World Vision TV online making sure ko amaze kubukora sabone Imana ibahezagire God bless you ciao ciao